abariko barakurikirana turabashimira cyane nyene ko muandanye nyene mukurikirana ibikorwa byacu by'abamisi n'abandi bose amatora atandukanye ndazi yuko mu kimamara mu gende amatora menshi atandukanye mubandanye mubashigikira mubana amacourage mubereke yuko muri kumwe nabo hajya birabishe kwigendana mu rugendo iyo uri kumwe n'abandi ntihushika kure ariko uri wenyene ugenda wihuta ariko ntugire ngo ushika kure donc rivuza yuko nabo mubaba hafi amakomantere acana inguvu n'intege n'ukuri agabanuke mugabo haze ayafasha ayugururira umuntu mu kugira ngo nawe aguma agira courage yo kubandanya. Reka turashimye. Turabaramukije bakunze b'Ikamera TV aho muherereye hose kuri micro ukumbana ni CV Mix kuri kamera hariyo Kendrich twari turamutse dutembera mu gisagara ca Kayanza nko musanze mubizi ntabwo ushobora kugira abo ntara nk'inya irimo abanyamara batandukanye ko tugira nta kintu kimwe twazaniye rero no munsi twatewe iteka ryo gutemberezwa mu mirima ya Miss Kayanza 2021 Miss Nunu ariho mubona akaba ari gitara yayorejemwo ibiti murabizi ko projet yiwe nibaza ko bavuga ku bijanye na environnement gukingira ibidukikije iyi rero ni mirima nyinshi y'ibiti aho dusanze yaje gutembereza MissPopulaire uyu mwaka 2020 tukaba tugiye dufata akanya kwanza batubwire iyi projet imeze gute kuri kibaje ngaha kumbure n'undi wese ashobora kubigirako akarorero nkuko mubona ndi mu mirima ndababona niho bari bon ubu ni Miss turabaramukije kwanza ndabaramukije nanje umeze neza ndashima Imana amakuru y'Miss mu Kayanza tumeze neza ku bantu batagiye bamenya byinshi kuri Miss wa 2021 ninde Miss 2021 Miss 2021 ni umukobwa uciye ubwenge kandi mwiza ya ego yatowe mu bandi mu mahiganwa ya Miss 2021 hama akaba ari n'umunyeshuri niga medicine mu mwaka wa kabiri yego nanga ntari antuka ko biri kose uwari wese arafise ide kuri Miss 2021 uko biri kose uri wese ndazi ko iyo ide ifise ko ariko entreta turi mu bintu tubona ibiti bavuga ko wayoreje byari muri projet zawe kwanza projet yawe ivuga ibiki projet yanje yavuga yuko ari guhimiriza abajeune mu baterere nabo mu gukingira ibidukikije no mu isuku ryo mu gisagara cacu kugeza ubu bikorwa wewe ubona washitse ko biteye hehe ibyo wakoze nibihe ubunye bisiga bitejeje hehe ko tuzi bamaze gusubiriza ibyo uteganya nibihe ibyo bamaze gushika ko nuko mwabibonye na mwebwe naje nk'umujene mu bandi naragerageje kurondera ico tuma dukingira ibidukikije dukingira imisozi yacu iriko irononekara dukinge inkukura nashoboye kuyoreza ibiti byinshi byo mu bwoko butandukanye ngira mwabyiboneye hama ubu unya turiko turabitera tugeze mu bintu byo guteragira ndibaza murabona ahantu henshi twagiye turabikuramwo biramaze gutegwa ahantu henshi imisozi myinshi matongo aha anya abene igihugu bo ngaha baramaze kuza kubitora batera
n'ahandi henshi. Ibyo ntegekanya ni ukubandanya duteragira kandi dukingire inzuzi, dukingire imisozi yacu, hama nibaza yuko abandi uba babyifuza nabo kubikora, nibaza ko ari akaryo keza. ugerageje kuraba wowe wari umumisi agira wewe waje muri promotion igira 10 ya Miss Kayanza, nta bindi bikorwa twari bigire tubona bigera nko kuri no rugero bon baragiye barabaho bakavuga ku bitandukanye bakamenyekana gato, nta bikorwa byinshi byagiye bavugwa ko wizi nguvu wazikuye. Izi nguvu nazikuye mu bantu, nabizi yuko tubeshejweho nyene no kuba mu bandi. Nagenda terererwa ivyiyumviro n'abandi benshi abasanzwe babikoramwo, basanzwe bajejwe ibidukikije. Nahawe n'inguvu kandi na mama wanje yagumye antera intege mu gihe nariko ndiga, nawe yaguma nkurikiranira ibikorwa. Nibaza yuko nobanza no kubashimira mbere abamfashije bose, abantereye ivyiyumviro, uburyo canke les matériels nakoresheje. Yego. Uvuze ikintu cya mama wawe ko ari abantu bagufashije mu gihe hari bamwe ahubwo abavyeyi babiri ntambamye bijanye no kuja muri ibi by'abamisi, we nakahe kamushura gutera abavyeyi abajene hagati ukuvyumvikana ko kuja mu bamisi canke kuja mu ma evenement nkaya, we ubiha buremere niki nakahe kamotera? Mu bisanzwe abavyeyi ntibahora bavyumva nyene ibintu byo kuja mu bamisi, umenga nuguta indero. Kera niko twabibona, mugabo ubu nk'abamaze kubibona nabo barandabiye ko akarorero, barabona yuko atari ugushira isoni, barabona yuko tuba dutoye kugira ngo twerekane yuko natwe dushoboye gukora mu migambi y'iterambere natwe mu gihugu. Ntiboza barabifata rero nk'uko guta indero canke gushira isoni, bakabona yuko umwana wabo afise imigambi myiza y'iterambere, nabo bakamushigikira muri byo. Nibaza yuko ahubwo boza barabareka baza kutwereka imigambi bafise mu mutwe, nayo kaduteza imbere mu ntara no mu gihugu. Kugeza ubu warakurikiwe, hariho generation ikurikira y'abamisi bakurikiwe, no kuvuga si wewe ukiri Miss, kuko uri Miss, I'm sorry, ariko warakurikiye, no kuvuga hari abandi bantu bari nyuma yawe. Ubahimiriza gute, inguvu ubona bafite zingana gute uri kurabafasha kugira uko? Mu bisanzwe nka mukuru wabo nyene maze kubibona, barampanuza bakambaza wewe bigenjeje gute, nkabereka inzira naciyemo, peut-être nabo bakazikurikira. Hama ku nguvu mbona afise benshi turaganira, ibikorwa birahari kandi ntihararengerana, niho bagitogwa baracamenyereza. Bibaza yuko bazotwereka ibikorwa byiza kandi by'iterambere. Tubaho umwanya gusa tubarindire turabe bishasha bagira batuzanire. Tukubonana na MissPopulaire ngaha anya, kumbure nimba wewe baserukiye abandi mufitanye ubucuti bungana gute? Bose dufitanye ubucuti bumeze co kimwe, barampanuza nka mukuru wabo, nabwiye ati ico muzoba mukeneye cose nzoba mpari kugira ngo ndabibafashemo. MissPopulaire rero yanyegereye mu gihe twari twese mu karere, aranyegera arambwira ati ndashaka kubona aho wakoreye umugambi wawe, ndabe ibyo waranguye. Ndambwira ati karibu, ndakunda abashitsi, ndakunda abangendera baraye ibikorwa byanje. Niyo mpamvu yaje, ngira yo tubwira ko yaserukiye abandi canke yaje wenyene, ntabyo yambwiye ibyo. Igikuru n'ibikorwa kandi nashimye cyane kuri visite n'abandi bazoze. Reka tugushimire, kumbure nawe reka tumuha akanya. MissPopulaire tiko turabona hano. Yes, nkuko turababwira rero, ubu turi kumwe na MissPopulaire, ariko ubu MissPopulaire no mu mwaka wa 2022, no kuvuga uyu mwaka ari muri generation igira 11, mu gihe Miss mukuru ngaha mubona ari muri generation igira 10, ni Miss wo mwaka uheze 2021. Aba rero bari mu bakurikiye uyu, no kuvuga niwe yabone izuba, ariko uretse gusa ko ari umukobwa ari très courageuse, umukobwa abana akerebutse cyane, yakoze ibintu byinshi mbere kugeza n'ubunya niwe benshi barabira akarorero mu Miss wose ngira babayeho, nta numwe bwashike ku kintu nk'iki.
MissPopulaire igira neza Derine tugusanze kwa Miss waje kuraba ibiti by'imikaritusi n'ibindi by'ivyamwa n'amashugwe niki cyagutumye wiyumvira kuza ngaha kamera na mbere naza ko nabanza kubaramutsa ndabaramukije rero abadukurikirana ndabashimira cyane kandi nyene mukomeza kunshigikira mu bikorwa byanje hama ikintu rero cyantumye nza kuraba ibikorwa bya mukuru wacu narabaye inspire nuko arakora cyane kandi akatwereka akarorero keza na cyane cyane yuko ariwe mu minsi wa mbere mu ma edition yagiye haca akoze ibikorwa gushika nanje rero nkuko ndiko ndakora kandi namwe mubizi naje kugira ngo shike aha hantu yakoreye urabona yarayoreje imikaratusi amashugwe n'ibindi yambwiye amazina ntibuka mugabo yanyeretse nabonye ko ari akarorero keza yotwereka ndetse n'abazoza tukazomukurikira ndetse ahazonanirirwa tukamufasha nawe akadufasha mu bikorwa byacu numva ari vyiza cyane nabiryoherewe numvise nyene noza nkahashika petetre ko hari ikindi kintu nohavana nungutse ego kubera ko urumva ni mukuru wanje afise vyinshi azi twaje kuvizita ngaha akorera mugabo hariho ibindi anganiriza nkumva vraiment ko mbaye inspiré kandi mbaye encouragé ego nka MissPopulaire uriko urumva uratembera mu bikorwa bya Miss umukuru wanyu byakuje mu gute ni kuvuga ni collaboration yawe n'abandi ngara gutwereka ari we wenyine wizanye cyambere na mbere nagize imana ko twahuriye mu Kayanza hama icyatumye nizana nuko abandi ba Miss bari Bujumbura ariko nanje nari naje mu Kayanza urumva cangira imana twahurira na Miss canumva no hashika kuko naye nabimusavye kuva kera ndamusaba ko no hashika kuko nje ngaha simba nje kwizina ryanje jenyene mbanje kwizina ry'aba Miss bose kuko tuba turi kumwe kandi urumva nje ivyo jewe ndahakura nabo ndabibasangiza duhuriye ahandi kuko naho hari aho baja tutari kumwe bakaza bakasangiza ivyo bahakuye kugeza ubu rero nubuhe bumenyi inyuma y'urugendo kwa Miss ni kihe kintu ugiye wungutse uvuga ati nanje ngiye nk'icigwa ndahakuye mvuga ati kizomfasha urugendo nakoze ngaho kwa Miss rwanyungukiye ibintu byinshi cyane nabonye yuko ibi amaprojet mfise nanje azogera aho shaka kwagera afashijwemo n'abandi kuko nawe haraba mutereye ivyumviro hariho n'abavuze ati jewe ndaguha nimba ari umuvyaro sinzi ingene bavyita sinzi ingene yambwiye bavyita ndaguha kimwe canke bibiri mu nyuma aratinda arashika aho yegeranye ibiti kandi rero jewe project mfise nifuza gutera imbere nkateza n'imbere intara yanje ndetse n'igihugu canje kugeza ubu MissPopulaire kuva baguhamagaye iyo zina MissPopulaire niko maze kugura ndamaze kunguka abantu ndamaze kunguka abashigikira mugabo mu bikorwa byanje kandi iyo umaze kunguka abantu burya n'ibintu biraza uronse abantu n'ibintu biraza kuva nisuye MissPopulaire nibaza ko ari akarusho cyane kuri jewe bivanye n'imigambi yanje yego kuva utanguye gukora wari ikintu ubona wowe warashitse ko witwa MissPopulaire iyo utaza kubyitwa bitari gushoboka yego byinshi cyane tugizina ryarakunguye yego cyane gose ahubwo bishobotse nosubirayo terakama abantu ko aradukurikirana kubujanye n'ubuzima bwawe abafite ibyo bakwiyumvira ko ndazi nawe hanze urumva MissPopulaire kwakwa harakamo harakajambo umva muri wewe wobwira ko abadukurikirana ko turangiza jambo nobwira abadukurikirana icambere na mbere no banza kubashimira kumwe bashigikira icya kabiri no batumirira gufasha hariho gushigikira no gufasha iyo ushigikiye umuntu mu bikorwa no kumufasha biratandukanye rero nje shaka bamfasha kugira ngo tugere ku cifuzo canje kandi turi kumwe twese birashoboka
ego nipfuza ubufasha bwabo na cyane cyane. reka tugushimire kuba uno munsi mwaducisha akanya kandi tukaba tubasanze kivi twizere ko ibikorwa mugiye kubandanya kandi atagucika intege kurimwo. Reka tugushimire. Nanje ndagushimiye cyane. Tugere gatonya hano kwa Miss, urabye uko batonya bawe ko barakora nibyo nta gihe kinini baramara, ariko uyu muvuduko wawe urabona ko inguvu ufise bashobora kuzika. Icambere cyo ntafitiye ubwoba nuko imigambi nayo biyemeje ni ndize neza yuko nabo bazoyishikako, kuko na jewe bwa mbere nari nabuze ingene no bigenza, haraheze nk'amezi 5 batananyumva kandi bazi yuko ndi Miss. Uvuga neza amezi 5 taratangura. Ego ntaratangura neza ngo bambone. Simvuze ngo haracari kare, oya ntibace bumva ngo je ngo natanguye ntebye ngo nabo ngo bazoca batangura datevye. Twese ndi bisa amachance amwe barabizi. Mugabo ico niteze neza nuko nabo nizeye ko bari ku kivi. Ngira baridiriye kutwereka ibikorwa byabo, ntibace babicara ngumva ngo umwaka ni munini, basha umwaka ni mutoyi cyane, ni mutoyi. Biyaranje nabo batwereka ibikorwa tuzobandike muri histoire yo mu Kayanza. Mandi ku butumwa bwawe nizera ko bwamaze gushika butigezwa kuja harakajambo kandi ko ku ruhande ushobora kugira abari baradukurikirana. Abariko barakurikirana turabashimira cyane nyene ko muandanye nyene mukurikirana ibikorwa byacu by'abamisi n'abandi bose, amatora atandukanye ndazi yuko mu kimamara mu gende amatora menshi atandukanye. Mubandanye mubashigikira mu bana courage, mubereke yuko muri kumwe nabo hajya birabishe kwigendana mu rugendo. Iyo uri kumwe n'abandi ni hushika kure, ariko uri wenyene ugenda wihuta ariko ntugire ngo ushika kure. Donc ndifuza yuko nabo mubaba hafi, ama commentaire acana inguvu n'intege nukuri agabanuke, mugabo haze ayafasha ayugururira umuntu mu kugira ngo nawe aguma agira courage yo kubandanya. Reka tubashimire. Ndabashimiye nawe. Murakoze cyane abari ko baradukurikirana. Murabizi ko Ikimamara TV misi yose tuba tushaka igiteza imbere abantu bose. Kumbure komeza mugira subscribe ngaho hasi, ari nako mugira commentaire cyabaryohe kitabaryohe byose murabire kuriwe. Commentaire nziza nambe twe nta nimwe mwimiriwe. Komeza gusa mudutiza akanya kanyu, ibyumve byanyu turabikeneye, ari nako tubasaba komeza ibiganiro tuba twabashikije kubirungikira abandi kugira tubandike twese duterana imbere, kubera ko uri munsi je imbere ejo ryaratera imbere, ejo ryaratera imbere, twese tugomba dushikirana kandi tugomba dukeneraniye. Murakoze, ciao.